Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Mu Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Minisiteri y'Uburezi ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1,500 bahembwa badakora. Tubafitiye n'ikiganiro Kombo Taxi. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira icyo gihugu guhagarika kwibasira abanyamakuru. Uyu muryango uravuga ko nta butabera ku mpfu zidasobanutse kandi ko bamwe mu bafunzwe bagera mu nkiko bakavuga ko bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Ni muri raporo yashyizwe ahagaragara ku wa 4 w'iki cyumweru. Kigali, Eric Bagirubusa. Muri iyo raporo ngufi umuryango Human Rights Watch wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravuga ko abategetsi b'u Rwanda bagombye kurekura umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan, kandi bagahita bakora vuba na bwangu amaperereza ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa kugira ngo agire ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira ku butabera buboneye. Human Rights Watch ivuga ko kuva umwaka ushize w'ibihumbi 2023 abategetsi b'u Rwanda batabasha gukora amaperereza ku rupfu rudasobanutse rw'umunyamakuru John Williams Intwari. Bwana Lewis Mudge ukuriye umuryango Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari avuga ko ibikorwa bikabije by'iyicarubozo no kutabasha gutanga ubutabera kuri urwo rupfu rw'umunyamakuru waruzwi cyane mu nkuru zicukumbuye byatumye abanyamakuru bo mu Rwanda batangira umwaka bari mu rwijiji. Human Rights Watch ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bishoboka ko buzakomeza kurushaho kuba bubi keretse nihagira icyo ubutabera bukora mu bwigenge bugahita burekura abanyamakuru bafunzwe hatubahirijwe amategeko. Afite ibikomere mu gahanga agaragara nk'ufite intege nke, Niyonsenga yabwiye urukiko i Kigali mu kwa mbere kwa 2024 ko afungiwe mu mwobo uhora ujenga amazi hatabona kandi ko ahora kubitwa nk'uko Human Rights Watch bisobanura. Yavuze ko mu rubanza rwe nta butabera yiteze kuko mu myaka 3 afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byabitangaje. Amategeko mpuzamahanga abuza ko hari uwafungwa mu buryo bwa kinyamaswa kandi ko inkiko zagombye guhagarika ibyo bikorwa. Niyonsenga wayoboraga Ishema TV ndetse n'uwari umushoferi we Fidel Komezusenge batawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa 4 kwa 2020. Ni nyuma yo gutangaza amakuru ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 ku baturage. Barezwe ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru ndetse no kutubaha ibyemezo bya leta. Bombi bagizwe abere mu ntangiriro za 2021, ariko ubushinjacyaha burajurira aho Niyonsenga yongeye gutabwa muri yombi mu mpera z'uwo mwaka ku cyemezo cy'urukiko rukuru i Kigali. Kugeza ubu urubanza rwe ruri mu rukiko rw'ubujurire aho asaba kurusubirishamo ku mpamvu z'akarengane. Mu ifungwa rya Niyonsenga, Human Rights Watch yakomeje kubona amakuru yizewe y'abantu batandukanye yemeza ko bamubonanye ibikomere ku masura ndetse no ku mubiri kandi ko avuga ko akubitwa kenshi. Abacamanza ntacyo bakoze kubipererezaho cyangwa gutegeka ko byahagarara. Niyonsenga n'abanyamategeko be banabwiye urukiko ko abamurinda bafatira amadosiye yagombye kumufasha mu rubanza rwe. Ufatiye kubiboneka mu miburanire, abanyamategeko ba Niyonsenga babwiye urukiko ko iyo bagaragaje icyo kibazo ku bategeka gereza basubizwa ko adafite uburenganzira kuri dosiye ze. Gufatira ayo madosiye byabaye rusange cyane ku manza za politiki. Urukomatane rw'inyerezwa n'impfu zitavugwaho rumwe no gutera ubwoba ndetse no guta muri yombi abanyamakuru ni uburyo bwiza butuma abanyamakuru barushaho kwiniga mu Rwanda nk'uko umuryango Human Rights Watch bivuga. Ntwari yari umwe mu banyamakuru bake mu Rwanda watangazaga inkuru zikomeye zivuga ku buzima bw'abanyamakuru bafunzwe ndetse akananenga ubutegetsi cyo kimwe na Niyonsenga. Mu kwezi kwa mbere tariki ya 19 mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko Ntwari yapfuye azira impanuka zo mu muhanda ku Kimuhurura mu mujyi wa Kigali kandi ko umushoferi wari utwaye iyo modoka yatawe muri yombi. Ariko ubutegetsi ntibwabashije kugaragaza ahantu hanyaho iyo mpanuka yabereye. Nta n'amakuru yisumbuyeho bwashatse gutanga. Impamvu urupfu rwa Ntwari rudasobanutse zirumvikana ku bwa Human Rights Watch.
yakunze guterwa ubwoba no kwibasirwa n'ibitangazamakuru byegamiye kuri leta, kandi yahoranaga ubwoba ku mutekano we, akabibwira inshuti ze z'abanyamakuru n'abashakashatsi ba Human Rights Watch kugeza ashatse guhunga. Nubwo u Rwanda rwasinye amasezerano y'umuryango w'abibumbye arwanya iyicarubozo n'ifungwa rinyuranije n'amategeko, Human Rights Watch yakunze kumenya amakuru yizewe ku bahoze ari abafungwa bakorewe iyicarubozo n'ibindi bikorwa bitemewe mu magereza yo mu Rwanda, harimo Nyarugenge ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali, aho bamwe bavuze ko bafungirwaga mu kato bakanakubitwa. Human Rights Watch ikavuga ko abafatanyabikorwa bo mu karere n'abo ku rwego mpuzamahanga bagombye gusaba u Rwanda kurekura abanyamakuru bafungiwe ubusa n'abarunenga, kandi bagasaba iperereza rihamye ku rupfu rwa Ntwari. Urakoze Eric bagira ubusa. Twasabye ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda kutubwira uko bwakiriye raporo ya Human Rights Watch. Ubusabe bwacu bwakiriwe, igisubizo tuzakibagezaho. Mu Burundi, ibarura riheruka gukorerwa muri Minisiteri y'Uburezi muri icyo gihugu ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1,500 bahembwa badakora. Leta ivuga ko abo bagiye gusimbuzwa abandi. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Ubwo rusasuma rwabaye kuva ku wa 25 z'ukwa gatanu gushika ku wa 2 z'ukwa gatandatu mu mwaka uheze w'2023, rwakorewe ku mashure yose, ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashure yo mu Burundi hamwe no mu bisata byose byegukira ubushikiranganje bw'indero. Ubwo rusasuma rwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'indero, kuko aribwo bufise abakozi benshi mu Burundi, bakaba bangana n'ibihumbi 86,552 ku bihumbi 75 by'abakozi bose bahembwa na leta y'u Burundi. Ikindi cabitumye ni inkuru zaciye ku mbuga waniro zavuze ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero bagera ku bihumbi 46 boba bahembwa badakora. Mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi bababa ibihumbi 4 barahagarikiwe imishahara. Benshi mu bari bahagarikiwe imishahara wasanga arabahemberwa kuri konti imwe. Ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganje baratanga ibyo basabwe, basanga bamwe n'ababikira, abafurera canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe. Benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa, ariko hakavugwa ko hari n'abandi bataratunganirizwa. Kubw'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero, ubwo rusansuma ruheruka kuba rurabakuye kw'iceyi. Mama nawe yavuze ati twebwe turaruhutse ubusone kuri 4000, ahubwo twebwe ibihuha byari byaciye ku buhinga ngurukana bumenyi, ntibwigeze buvuga 4000, bwavuga 36000, bwavuga 40000 enseignants fictifs barakora ibiharuro fastidieux, kugeza hamwe bavuga bati umunyamanyanga wa mbere muri kino gihugu n'umushikiranganje wa fonction publique n'umushikiranganje w'indero. Urumva babibegekako comme si dufise une bande de ministres irresponsables. Ubushikiranganje bw'abakozi ba leta, ubw'indero n'ibiro by'umushikiranganje wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku bihumbi 5,953 muri urwo rusansuma. Bategereza rero guhinyuza koko abakozi ibihumbi 86,552 banditswe mu bushikiranganje bw'indero bari ku kivi. Mu gukora rusansuma, ababijejwe bafadikanya n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara, mu makomine no mu mashure, bafadikanije nabo mu kigo gikoresha ubuhinga bwa none arico Media Box. Umukozi wo mu bushikiranganje bw'indero yategerezwa kwerekana karangamuntu n'ikarita yo kwivuriza ko, akishura ibibazo, akerekana ikete ryamuhaye akazi, akavuga nimero yiwe ndangamukozi wa leta, akongera agafatwa ifoto. Ibyo byose byaraheza bikarungikwa muri Media Box, ikigo gikoresha ubuhinga bwa none, kugira ngo bibikwe mu buhinga bwa none. Ubwo rusasuma rero rwaragunduye ko hari abakozi bagera ku 1,500
353 batasanzwe ku kazi n'abandi bagera ku 695 batari ku mirimo yabo ku munsi wa rusasuma ku mvo z'indwara, ingendo canke batari hafi y'aho bakorera. Waserukiye ubushikiranganji bw'ikigega ca leta ati ico gikorwa kiradufashije cane kongereza amanota mu gihe ikigega c'CFMI kizoba kiriko kiragenzura ukugene dutunganya ubutunzi. Depuis le mois de juillet, on a noué un programme économique et financier avec le FMI. Parmi les critères de performance du programme, hariho igika de nettoyage des agents fictifs. Donc, baratubwira bati comment est-ce que mwabandanya muhemba abantu badakora hama bakatabura umufisi. Ibyavuye muri urwo rusansuma bizofasha cyane mu gutunganya ibijanye n'amafaranga akenerwa mu bikorwa bitandukanye by'ubushikiranganji bw'indero. Izi données zizofasha gusa kugira ngo tubone le personnel fictif, nuko bizodufasha bose kugira ngo hashobore kuba confrontation entre le budget n'abafonctionnaires du secteur de l'éducation. Uno munsi ibyo twari dufise kugira ngo uwo muri ministère des finances arabizi, nuko nko muri direction kanaka, direction générale bashobora kumenya abakozi bariyo ni bangahe, mbega impact budgetaire azoba angahe ku mwaka. Ivyo navyo twashobora kumenya. Twibaza rero yuko bizodufasha kumenya gukonfronta le budget na personnel dufise ha service, hanyuma tukabona un budget ishobora kwikenewe notamment turi kugira ama planification n'amabudgetisation. Nunabo 1503 boba koko ari abahembwa badakora. Abari bitabye ibikorwa byo gushira ku mugaragaro ibyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose ari abakozi bahembwa badakora. Harabagiriza ubushikiranganji bw'abakozi ba leta ko ari bwo busamara umukozi akaguma ahembwa yanditswe mu bushikiranganji bw'indero kandi yahawe yandi mabanga mu bundi bushikiranganji ariko akaguma yanditswe kandi ahembwa ku mahera y'ubushikiranganji bw'indero. Ico ciyumvira gihuriye ko n'umushikiranganje w'abakozi ba leta. Twasanze abantu benshi education afasinorika ko yagowe kuko ministeri no muzindi za leta mugabo kubera ari benshi turi ministeri bagenda kuvoma muri education. Rero bakuye abantu barisamaza bakura mu mugabo guhemba bakava muri education. Ibyo direke muraba mwatori ko mutagize gusasa n'ahandi hose muzoraba musanga bariko barakorera leta mugabo dans d'autres secteurs. Hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru babandanya bahembwa. Urongoye umugwi wakoze rusasuma aratanga akarorero, uwo nawe ntibamusanze aho akorera ariko abandanya ahembwa. Uyu Irambona Margarita matrikire yiwe ni 102-26-4 uwinjira muramuzi Inspection Générale de l'Éducation. Lisansi n'umusenanuriti muri banki amafaranga yiwe aja muri BPCI Bujumbura, nimero de konte iriho hano n'umushahara y'imbwa uratumbuye gatoya. Abandi n'abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Uwo muyobozi w'indero mu komine yaserukiye bagenzi we asaba ko ibyegeranyo batanga by'abatakiri mu kazi byoshirwa mu ngiro. Turasaba ko mu bushikiranganji bukoranye n'ubushikiranganji bw'indero hobaho kwameliora ukuntu umukozi iyo avuye mu kazi kumva zitandukanye duhana amakuru maze acava muri systeme de la fonction publique umushahara ureke gusohoka kuko n'ubu tuvugana tubazanije mu makomine atandukanye hariho abo tumaze kumenya ushobora gusanga umuntu amaze imyaka 2-3 yaritavye Imana canke yarabaye hamboye de la fonction publique kubera amakosa atandukanye mugabo tubazanije ukumva yuko umushahara wiwe ugisohoka. Iruhande yabo 1503 hari abandi bakozi 695 batasanzwe ku kazi bivuye ko bari barungitswe gukorera kure yaho batwagwa, abari bakitswe n'amagara canke mu kiruhuko. Haravugwa kandi abakozi b'ubwo bushikiranganje boba bagumye bahembwa ariko barahunze kuva mu 2015 amahera yabo akaguma arungikwa ku makonte yabo kandi atawuyatora. Ivyo rero biravugwa imabayi muri Cibitoke aho hari abakozi b'iposita yo muri iyo komine bari mu gasho. Bafunzwe bagirizwa ko bamaze kubona ko hari amakonte aguma ajako amafaranga atawuyatora baciye bayiha, mu nyuma baramenyekana barafatwa bakaba bagirizwa amafaranga agera ku miliyoni 16. Uwo mugwi wagize rusasuma waragize kandi amakenga ku bakozi b'ubushikiranganje
bushikiranganji bw'indero bari ku kazi ariko batararonka inomero y'akazi. Abo nabo umuyobozi mukuru ajejwe abakozi ba leta yasiguye ko ari abakozi bashasha batararonka inomero ndangamukozi wa leta kandi batarahembwa. Harigaragaje kandi abakozi bahembwa batashoboye kubwira abaje kubasansuma inomero ndangamukozi wa leta. Abo nabo uwo muyobozi mukuru yasiguye ko hari abakozi bahabwa iyo nimero ndangamukozi wa leta ntibabimenye, ntibaniteho kumenya iyo nimero kuko ku bwabo iyo bahembwe nta kindi kiba gisigaye. Kuri abo bakozi 1503 bishoboka ko bahembwa badakora, imishahara yabo igiye guhagarikwa. Abarongoye amashirahamwe y'abakozi n'ubushikiranganji bw'indero bo bafise amakenga ko hari abigisha bazohava bahagarikirwa imishahara kandi bari ku mirimo. Abo nabo umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere Datus Nyandwi, General de Brigade mu gipolisi, yarabahumurije atabazoba barahagarikiwe imishahara barafise uburenganzira bwo kwitwara. Niyo yavuga kuvuga ati jewe nitwa Nyandwi Minani, mwagize fictif kandi jewe ni ku kazi, tuzoja dufata komisiyo uyu muntu mwamushize mu fictif atari fictif, shemu mujana mugende mujane hahandi avuga ko akorera mumubone mumujana avec son chef de service. Acashi nimba avuga ati jewe ni kuri école primaire yo mu Cendajuru, amahera tuzoyaheba n'imodoka tuzoyihuwa tuce tumutwara tugende mu Cendajuru, tutumese no directeur uyu muntu ni gwawe cyangwa si gwawe. Ku kibazo ca bamwe rusansuma yaba batari ku kazi, Datus Nyando ati nabo nyene harategekanywa guhinyuza mu kiringo kitarenza amezi 3. Nabo abandi bamwe yanavuga ngo marafe twamaze kubona mu rusansuma tukavuga tuti jewe ono maparo sanse parce que nari muri lopo medical, azoca tubwira ko nari muri lopo medical ari umukozi wa deseye rukinanyana, tuzoca tumubwira tuti wakize reka tuje tujana mu rukinanyana muri deseye. Le directeur communal de l'enseignement niyo yakurukonesa tugushire ngaho hanyuma duje tubwira fonction publique idebloka umushahara wawe. Umushikiranganji w'indero we yagize ati iyo rusansuma izodufasha kongereza abigisha. Amahera angana na miliyaridi 5.5 bahora bahembwa ku mwaka badakora bayikoreshe mu guha akazi abazohembwa bariko barakora. Umushikiranganji w'abakozi ba leta nawe asaba ko urwo rusansuma rutomera nk'izindi ahatakarusho zazanye mu kubungabunga ubutunzi bwa leta. Tuba tugira ibikorwa nk'ibi mu byangabira biragacanwa hanyuma bigaca bigatangwa. Pourquoi en 2008, il y a eu un recensement, cette fois-ci biométrique. Il y a intégré le système d'information d'office. Parce que, en 2008, au moins, si vous avez vu, il y a eu les années 2015, les effectifs des années pour tout. Ku bijanye n'ibihano abahembwa habiri canke bahembwa badakora bohabwa, General de Brigade Datus Nyandwi ntajyumunwa. Uwo muntu wewe yabaye transfer akaguma ahembwa we. Ahubwo niyo byagenda gutya ahubwo duca tunyarutsa na kakara. Kuko uwaye transfer hariho systeme de rémunération. Mugabo umuntu yabaye transfer akaguma muri fiche ya ministère ya fonction publique, ahubwo zaba dusanga les circonstances aggravantes. Mu bindi byasabwe muri iyo nama ni ukubijanye no gukurikirana abakozi byovanwa mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta bugashikanwa mu ntara no mu makomine, kuko ho byoroshe kumenya ko umukozi atakiri mu kazi kumvizi canke izindi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yama yagirije abo muri ubwo bushikiranganji ko batagomba gushira mu ngiro umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none, kumva yuko bakongatajwe no kunyuruza ubutunzi bwa leta. Umukuru w'igihugu ariko ati ngomba ntangure gukoresha ubwo buhinga. Digitalization nzoyihera iwanje nce ndabashiramwe ibimuri, uwanditse ikete nca ndaribona kwiri ikete utagishura, none si guprograma gusa ugacuvuga uti rimaze iminsi ngana uku, none ruje ntica yiyandika. Ndabwije ukuri ngaho ibintu dufise amarogisiere aruzuye, amaserveri aruzuye, mugabo nta n'umwe ayazi. Ico coco basi tubaze tukijeko ndaba muri nzobikora ariko. Evariste Ndayishimiye amenyesha ko agiye gushiraho itegeko rigenga ibijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu buzi bwa leta. Ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko haza loi de digitalisation nayo loi sur la digitalisation ni très important barimbwiye. Kubera iki nk'abo batirisha mwavuze ntibija mu mpanuro bija mu bihano. La loi est là, si tu triches tuepini loi sur la digitalisation nayo nyene mu vyihutagira ngire ririmo ndaribone neza n'ibihano, kuko sinarinzi ro content yaje ingene imeze. Baramaze kumpa amashapitre
rega ndabigejeje kure amwimvira ko nabigejeje kure je nikorera ninumiye sivyo ndababwira nti je ndemera nkarara nicaye namwe muri ko mwinywera karengo. Igikorwa nk'ico carabaye mu gisirikare c'u Burundi, hakaba hitezwe ko no mu bundi bushikiranganji haba rusasuma nk'ubwo kugira ngo ntihasubire kuba abakozi bahembwa badakora canke bagahembwa habiri. Urakoze Thierry Vendayishimiye, mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, n'umwanya w'ikiganiro Kombo Taxi. Kombo Taxi, Kombo Taxi, Kombo Taxi. mugiye gutega amatwi Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mugomba mwumvirize Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac. Ariko shofe bimeze bite? Banduku nje vitu gani hivi? Mbona frontiere kwa pitisha magari kuna kwa nini hapa? Debera none shofe ugeze uzumye n'imodoka none ukunajyaga nibwira ko Kombo Taxi ari imodoka iri serious none. Monsieur, banduku basi ni makosa yangu lakini. Angalia magari zote zinasimama mbele na nyuma yetu. Nazo zinaangua zipite. Ndapita hapi sasa. Tungwe tulie tunashikisha fika na shit tutapita. Njye ntabwo nshobora gutegereza rero. Njye hari mari nyama ngomba gufata hakurya y'umupaka. Ikindi njye bicuruzwa mvanye muhumuro. Abakera banje bari hakurya y'umupaka barabitegereje. Kandi ni ibintu byihutirwa. Banduku sasa nataka mimi nife nini baba Yeranje nyene gira icyo ukora. Kuko n'ubundi akajagari kose muri aka karere. Ni mwebwe abanyabugo mukazana. Reba nk'ibi bintu ko. Niba utazi icyo gukora rero kankwereka. Umva bave mu nzira. Banduku mese unakuwa mwenda bazimu. Acha hivi tu kwamo. Unakuwa mwenda bazimu nini? Monsieur, ukiongeza tena gusa kuvola yangu. Haiko unjo kuna beba, mimi niko naendesha gari. Tunasikili sana. Wacha motoka rero tugende. Munione banduku. Ndapita pia wewe kuko naona lakini bitu gani hivi? Ngomba kugira usangi kuzana inyama. Nko abakiriya bakunda inyama coma mu kabari kange. Ubu ni mugoroba ndababwira ikiko. Uziko baramutse babuze inyama nta n'umuntu azojya kugaruka mu kabari kange. Basi pokea sile simu mwenye kuna kuita kwa msami nini angalia kule mbele yuko vinapitikana niko na kiatu saisa. Sora mama garagira ngo migenze gute. Alo? Alo. Umva, umbubu. Ariko ububeshi bwanya abanyamuhumuro mwebwe muzobageza he? Mvara? Uraza amatanga kurindiriye ngakupaka. Ngoho wibaza yuko inyama zimara amatanga zitaraba. Sha, ntabibona abanyamuhumuro kugira afere nabo nta kigenda. Ungena muri abayesiko gusa mwebwe. Mada, umva ariko nkubwire. Nkurahije ukuri rwose ubu naheze ku mupaka. Mpagaze amasaha n'amasaha rwose. Urumva? Nta nubwo nzi igihe ndi bubashe kwambukira rwose. Mbo wihanganye pe. Urabesha, tugisha ukuri yuko utinye kuza kugira ngo ntuzihe amahera y'ubushize. Nk'ubu bagiye yuko narinze gusaba ideni kugira ndangure izi nyama zawe. Anyumvira ra? Tugisha ukuri ndabimenye. Urazi uburesiko bwanyu mwebwe. Ariko se wa mugore we ko nkubwira ko nicaye muri tagisi nkaba mpamaze amasaha n'amasaha kuki utarimo kunyumva ubundi kuki ari wowe wibwira ko ari wowe uri guhomba wenyine ngirumva igihomba mfite abanyamuhumuro ndabizi yuko mubesha nkuko muhemba kurusha abanyarusange sinshobora kwemera ikintu na kimwe kiva mu kanwa kawe urabona ariko se mada nkubwire mu ruhe rurimi kugira ngo wemere ko nanjye ndimo guhomba ubu ninabasha gutanga ibicuruzwa ngo nzane n'izo nyama uzi ko ndibusubira ku isuka neza urumva akabari kanjye kadafite icyokezo katahita gahomba uzi ko ubu ngubu ushobora guhitambura byose none nawe uri gutangira kunshinja ibinyoma Bandu, Messi, niko na habari mbaya. Ngo? Vrema niko na habari mbaya. Unaona vitu vyenye mimi naambiwa kula se frontiere inafungiwa na sio inafungiwa sababu gani na sio kama tafungula saa ngapi. Wiki? Mupaka urafunze koko se? Ndio na sio kama tafungula saa ngapi. Mada urabyumvise? Mama na we. Ndabyumvise ariko mara yanjye nk'ubu ngiye kumwana. Musinga, utajabutse. Nguga gutora inyama zawe. Umpa amahera yanjye. Abana ntibasubira kujya ku ishuri barabirukanye kubera Minerval. None ndabira ibintu bibaye. Oya, mana yanjye. Komanda. Ibyo bintu ntibasubira ku ishuri ngwiki. Mada uzi business yanjye uzi ko ubu ngubu irangiye burundu. Nk'ubu inyama zose nakoreshaga ndazikuragira rusange. Ubu se biragenda gute? Bandu kwa mko nye peke nami hapa kama tubiko bana pita ku frontiere baende ndafaa kazi gani ya pite na bose watwara ndenyine ubwo nawe nyine ubwo imbeheri ni hapa na kazi na nishia make siku zangu zinishia hapa tu none nk'umudukoriki dukoriki kwingingo yo kugara imipaka dukoze ko twese ingaruka ziri kuri twese aha musikie basi tuache kwa sikwenda na hukumu
Tungoe basi komsawe wanatushimamia wakubwa wetu, bakishakia pata gisi ya kutusaidia, watapata solution na vitu bitakuwa vya kutusaidia shie wote. Juu hakuna kingine kituteza fanya. Yewe. Katkizere kwenda hari igikorwa. Cyari kiganiro Kombo Taxi, igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac. Kombo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba kwenye radio Voix d'Amérique. radiyo ijwi ry'amerika. Dusubire mu Burundi. Leta irihanangiriza Leonce Ngendakumana wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko n'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi, irabarega gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara riravuga yuko bashobora guhura n'inkurikizi zabyo. Nairobi, Eloge Wirikaneza. Iryo tangazo rivuga ko umugambwe CNL wiyunze n'imirwi y'iterabwoba iri muri urwo runani rushasha rwiswe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha, rinagabisha cyane cyane umugambwe ari nawo wonyene uri muri urwo runani muyiri kugataka ku Burundi hamwe n'abahoze ari umukuru w'inama nshinga amateka Leonce Ngendakumana ko bo kwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka. Imbarutso y'iryo gabishwa ni kete urwo runani rwandikiye abakuru b'ibihugu vya EAC, umuryango w'ubumwe bwa Afrika, umukuru w'igihugu ca Amerika, umunyamabanga mukuru wa ONU n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu. Hari mu ntango za kuno kwezi rwandiko rubasaba kuremera leta y'u Burundi kugira inagura amasezerano ya Arusha sana yahambwe muri kino gihe nk'uko bishikirizwa n'abavyanditse, bagasanga bishobora gutuma igihugu kija mu kaga. Leonce Ngendakumana yahoze ari umukuru w'inama nshinga amateka, akaba no mboneza zatumye amasezerano yahagaritse ingwano zari zimaze imyaka irenga 10 nyuma yo gusinywa mu kwa 8/2000. Yabwijwe rya Amerika imenyetso yita simusiga byatumye we na bagenzi be batabaza. Dushaka yuko ata muntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe, umuntu yosubira akicwa cyakangazo cyagapfungwa, ata muntu yosubira kuzira byumviro by'ibyo abantu bidegembye, aba bahunze bahunguke, aba bapfunzwe bapfungiye ubusa bapfungurwe, hanyuma amatora ategurwe neza, atunganywe neza. Agatongo rwasasanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe CNDD-FDD bamaze igihe bafata, harimo guhagarika ibikorwa by'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze, atayindi ntego bifise atari ugushaka guhebera urubuga rwa politike umugambwe uri ku butegetsi wonyene. Bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politike, gutyo ubona amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyene. Mukete jiwe mushikiranganji niteretse ntavuga iyo mirwi y'iterabwoba, mugabo avuga ko runani barimwo rutazwi kandi rutemewe n'amategeko y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye. Havuyemo Leonce Ngendakumana n'umugambwe CNL, abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na leta y'u Burundi. Leonce Ngendakumana aribaza icatumye abategetsi b'u Burundi babara kurushirizaho kubona mu bandikiwe harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze ko abitse imirwi y'iterabwoba igeramiye u Burundi, ivyakurikiwe n'iyugarwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda kwa 11 ku kwezi. Abantu ntibafashe kumwe, abandi babifata mbere nabi cyane bavuga ati nahantu abantu bahekuye u Burundi, bapakaje u Burundi, bahungiye mugo twebwe ibyo navyo twemera. Ibi turiko dukoreramwo tuzobanira dusaba kwisunze ko mbere igihugu cy'u Rwanda duhurira ku bintu byinshi, turahurira muri CPGL, turahurira muri EAC, turahurira n'ahandi hose, tuzoguma dusaba n'abandi bafashe. Rwasahanura abategetsi kutaba bakananira abagabo bafatiye ku masezerano ya Arusha yatumye umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi kandi nawo wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'ico gihe. Umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego, bagenda ahubwo icyo bakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorere ko ahari ingorane bakosore. Hamwe leta yo kwica amatwi Ngendakumana yibaza ko hashobora kuba imigumuko ivyo atifuza. Biramaze kuba henshi mwene ibi, abanyagihugu barashobora kugirisha vuba ati ubukene, inzara, ubushomeri, kuko ubukene buri mu Burundi buriko butera buba buja muri mwe byo gusega. Yero abantu baze kubaho mwene ukumva abantu batanguye kwiheba ngo bagira amakudeta, bagatangura kwiheba ngo bagira imigwigwana, ucumenya ko abantu babasha vuba. Nibaza yuko abantu bazikubita gashi tugafashanya kugira ngo
igihugu c'u Burundi gitekane, igihugu c'u Burundi kibe nyabagendwa, igihugu c'u Burundi gisubire kugira ijambo. Leonce Ngendakumana yabwiye Ijwi rya Amerika ko yizeye kubona amashirahamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi. Yemeza ko ikete nk'iri abanyepolitike n'imigambwe bari baryanditse mu 2014 imbere y'uko umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari umwaka wakurikiye. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Hano dusoreje aya makuru, mbashimiye kwa mwaduteze amatwi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi, ingeso ntigira amaso. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.